Ndabaha ikaze mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza ku munesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko mu rurimi rw'ikirundi, amakuru mushikirizwa n'umunesha kuri yanyu mukunda, umunesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, n'iperereza, mu gateka kazina muntu, mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ngaha mu kibano. Ndabakengurukiye rero mwese mudukurikira muri migihugu cyacu cy'u Burundi, abadukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abadukurikira bari mu makungu ya kure, mwese ndabahaye ikaze mu makuru tugira tubashikirize kuri iyi saha, amakuru aba yiriwe avugwa mu mihingo itandukanye. Ndaguhe ikaze rero mu makuru tugira tugushikirize kuri iyi saha, amakuru ari buze gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Kuri iri genekerezo rya 24 Rusama uyu mwaka wa 2025 mu gihugu kibanyi ca Republika Iharanira Intwaro ya Kongo hazindutse humvikana imigwano, aho rero umugwi wa M23 wazindutse usakiranya n'igisirikare c'u Burundi FDNB, ndetse binavuga ko kuri ubu yamaze kwinjira muri Uvira. Amakuru duhabwa n'amasoko yacu ndetse anavuga ko kuri ubu umugwi wa M23 ushobora kuba wamaze kujabuka mu gihugu cacu c'u Burundi. Gusa amakuru duhabwa n'amasoko yacu biravuga ko Godefroid Niyombare ariwe yoba yatanguje operation yo gushaka kwinjira mu gihugu c'u Burundi. Amakuru yihuta cyane rero kuri ubu ngubu, Godefroid Niyombare yohereje itangazo perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye amugabisha ko igihugu gishobora gufatwa kandi bidatinze, aho rero agabisha avuga ko kuri ubu ngubu umugwi witwaje urwanisho urongowe na Niyombare wamaze gushika mu Burundi. Abasirikare b'u Burundi rero bafashe intwaro barahunga, ibintu bimeze nabi, amasase ariko aravuza ubuhuha ngaha muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo mu kiyaya ca Rusizi winjira mu gihugu c'u Burundi, nkuko amakuru aturuka muri ico gihugu ariko arabidushikiriza. Naho Igitegaho harasozerewe kuri uyu wa 23 Rusama 2025 ihiganwa rya gisirikare rirangiza umwaka w'inyigisho n'imyimenyerezo y'umwaka wa 2024-2025. Iryo higanwa ryari rimaze iminsi ibiribera mu kambi ya gisirikare y'umuce w'ingabo zigwanira mu kirere Igitega, rikaba ryahuza ingabo zaserukiye imice n'imigwi itandukanye igize urwo rwego rwo kwivuna abase rwo Burundi. Bwa Lieutenant General Habimana Paul icegera curongoye urwo rwego kwivuna abasi mu Burundi. Iryo higanwa avuga ko ngo ryabaye akaryo ngo kubahiganwa ndetse ngo no gushira mu ngiro ibyo ngo bigishijwe no kubona ishusho ngo ntoya y'urugamba watararujako ndetse no kuruha ntushobore kwicara udashitse aho utegerezwa kuja, hamwe no gutahura ngo akamaro nk'inkingi ziranga urwo rwego rwo kwivuna abansi rw'u Burundi, nko kugendera discipline, gufatana mu nda muri byose ndetse no hose mu Burundi. Nayo ku barongoye abandi amahiganwa hayo ngo atuma babona urugero rw'ubuhinga n'ubumenyi bagejejeko. Ahamagarira abitavye ayo mahiganwa kubera akararo keza abatazirikana ko urwo rwego rwo kwivuna abansi ari umuhamagaro, bakibaza ko ari uguca amahera nka kubandi bakozi ba leta. Muri ayo mahiganwa imigwi itatu y'abasirikare ba BSPI ndetse na ESO na 4e division niyo yatahukanye ibikombe. Naho muri Malawi ho impunzi z'abarundi zakoze imyiyerekano ziyamiriza ivangura mu gutanga imfashanyo. Kuwa 21 Rusama uyu mwaka impunzi z'abarundi zirenga 150 zarugarije kuri uyu wa mbere ibiro by'umuserukizi wazo mu ikambi ya Zareka iri mu gihugu ca Malawi, ziyamiriza ivangura ryibonekeza mu itangwa ry'ifashanyo n'ibindi bikorwa barangurirwa muri iyo kambi.
Bw'izo mpunzi ngo z'abarundi ngo zirakumirwa cane mu gutanga imfashanyo cane zigenewe abanyagihugu bafise amikoro make, abashaje, abagendana ubumuga hamwe ndetse n'abana batari kumwe n'abavyeyi bafashwa na HCR biciye mu bakorana. Nico gituma nimba hari amashirahamwe atanga imfashanyo, ivyambarwa canke yandika abagomba kuja mu kindi gihugu tutabimenye, ushobora gusanga hariho abarundi badashika 5 gusa. Niko bagaragaza umubabaro mw'itangazo bahaye abarongoye abandi mu kibano. Kubera iyo myiyerekano, umuserukizi w'izo mpunzi muri ako karere yamenyesheje ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe ivy'impunzi HCR ryemeye ko rigiye gutanguza amatohoza. Ntidushobora kwemera na rimwe ko umuntu n'umwe akumirwa. Kuvyo tuzi duha amahirwe angana impunzi, niko umwe mu ndongozi z'ikambi yatangaje. Yemeza ko isuzuma rizoba mu ntumbero yo gukosora udukosa tumwe twagiye turibonekeza. Ivyo bisabo yaranashikanwe mu mashirahamwe nka Plan Malawi ndetse na Hoje nk'uko bishikirizwa na zimwe mu ndongozi. Iyo ngorane ikora kuri iyo kambi irimwo abantu barenga 50,000 harimwo abarundi 11,000 irateye uruhagarara. Twahunze agatotezo, ariko no ngaha kandi twumva ko twibagiwe. Womengo ubu ubwenegihugu bwacu ni umuzigo, niko bivugwa n'umwe mu mpunzi ageze mu zabukuru ari mu bakize imyiyerekano. Ikambi ya Zareka ubuhungiro ni ingorane zijanye no gufashwa. Iyo kambi iri ku birometero bishika 50 uvuye ku mugwa mukuru wa Malawi Zareka yashizweko mu mwaka w'1994. Ubu irimwe impunzi zirenga 50,000 n'abasaba ubuhungiro baturuka ahanini mu bihugu bya Repubulika Iharanira ya Kongo, mu Burundi, mu Rwanda ndetse na Ethiopia. Burundi ufisemwo abantu baba 11,000. Haraheze imyaka myinshi Malawi ifashijwe na HCR yarashizeho umugambi wo gutuma impunzi zifashwa ugamije kugabanya imfashanyo isanzwe. Impunzi zisabwa kwibeshaho biciye mu burimyi, ubudandaji ndetse no kubana neza nabo muri ico gihugu. Ariko uwo mugambi urahura n'inzitizi cane mu kuronka uburyo. Ikumirwa ryibonekeza hagati y'imiryango no kwikwega kw'imigambi yo kwimurirwa mu bindi bihugu. Abarundi cane bariyamiriza ikumirwa bagirirwa mw'itangwa ry'imfashanyo n'amahirwe yibonekeza muri iyo kambi nk'uko bishikirizwa n'izo mpunzi nyene z'abarundi. Reka rero tubashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru twariko turabashikiriza kuri iyi saha. Tubaye tuyasozereye ngaha, tubareko turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko. Eho ico usabwa fyonda sabone ndetse na partage kugira uzura bo wamere kubona amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri Imbonesha yanyu mukura cyane imwe Rudende ya Isange TV. Imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Eri niteka n'umunezero ntangire cyo kuba twari kumwe namwe mu wanyu tubana mu makuru n'ibiganiro bya minsi yose tubandanya gushikiriza kuri Imbonesha kure yanyu imwe Rudende ya Isange TV. Imbonesha kure ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Nabakengurukiye rero mwese mwadukurikiraga muri mu gihugu cyacu Burundi, mu micungararo y'igihugu cyacu, abadukurikiraga bari mu bihugu bibanye nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira ya Kongo, Uganda, Tanzania ndetse n'ibindi bihugu byose byo ngaha muri Afrika nabashije kudondora, tutibagiye n'abadukurikira bari mu makungu ya kure. Mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Mwandanye mugira ibihe byiza. Amakuru yacu yo nagasaga gusa no kwibutsa ko fyonda sabone ndetse na partage ni butarafyonda kugira uzura wa mbere kubandanya ubona amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri Imbonesha kuri mukunda cyane ngo Rudende ya Isange TV. Imbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro bibegezeho kandi bavyakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe amakuru twari tubashikiriza kuri iyi saha. Tubaye tuyasozere ngaha, turaza gusubira makuru araza kubagezweko.